Good morning, my people. Good morning, brother and sister, wherever you are staying. Today, I am happy to be here and to give you some videos about how you can develop yourself. Mukije kandi ndabaha nikaze muri video y'uyu munsi, aho kandi tubandanya tuvuga ibijanye nuko twokwiteza imbere nk'abajene, ariko kandi uyu munsi usanga twaranebukiwe kumva ibi biganiro, kandi hari ibiganiro byodufasha ndetse byo tuzamura iterambere. Umuhinga mu bijanye na development communautaire cyangwa agent de development communautaire, kubera yuko ariyo option yanje. Naragerageje gutembera hirya no hino nibaza kubera iki abandi babandanya batera baja imbere, ariko kandi aca nibaza ati nta president, nta ministre, nta muvyeyi runaka yoza akubwira ngo akira amahera tera uje imbere wewe ivyumviro bitabanje guhinduka. Ni byiza yuko tubanza guhindura ivyumviro nk'ugwaruka, uko bizotuma noneho tudashobora kugaya akazi dukora buri kimwe cyose tukiteza imbere. Yes, birashashoboka yuko grand frère wawe, oncle canke ibigo bitandukanye bitogwa amahera ugahera mu kiyede, ufise target, ufise vision, ufise aho wifuza kugera, gutyo noneho ejo kazoronka amount runaka, noneho ugatangiza projet business yawe, kubera yuko wize how I can develop myself. Kuri ico gihe coca utangira kubona impinduka mu buzima bwa. Kandi ni byiza yuko dufata ingingo nziza za buri munsi, kubera yuko niwabona ukora buri kimwe cyose uko ushoboye, ariko ntutere uja imbere, ikibazo si wewe, ikibazo ni environnement, ikibazo ni societe movinga, kubera yuko warasizeho planification, warasizeho objectif, warasizeho vision, buri kimwe cyose waragisizeho kandi waragiteguye, ariko kandi ukabandanya uguma upushinga, mugabo ntushobore kuba wotera uja imbere. Ikibazo si wewe, ikibazo ni societe. Rero bavukanye, uyu munsi ndababwire iki kubijanye nuko nagiye ntembera hirya no hino. Naratembereye mu bihugu bitandukanye, nubwo atari byinshi. Narabonye Tanzania, narabonye Kenya. Reka mvuge ibyo bihugu. Nagiye mbona ugwaruka ushobora gukora buri kimwe cyose ushoboye. Bamwe baragenda mu mijengo, bamwe baradandaza, bandi barakora ibintu bitandukanye. Ariko reka ngaruke ku budandaji. Mbega ninde yobona umugwizatunga mu gihugu cyacu aparise imodoka yayindi izinje kurusha izindi, akapromotinga umuntu ariko yotsa ibigori? Mbega abo botsa ibigori bo babemerewe? Kubera yuko twarahawe indero. Bamwe muri bo usanga bariko bariga. Ni byiza yuko nimba uri kurotsa ibigori uba ufise pubere iruhande yawe, uri ikigori ashiremwo ibishingu bijya biba byasigaye ku kigori, bitiritiri hamwe n'ibishishwa. Nimba ari koze akandi kantu, mu by'ukuri imyanda uyegeranirize hamwe. Ivyo ni kimwe mu byo wotanga kwiyumvira. Mugabo biremewe ko mu gisagara ahariho hose umuntu ashobora kuba yokora imigambi mito mito. Narabonye abajene bariko baradandaza impuzu, nabonye abajene bariko baradandaza ibiyoba, nabonye abajene bose ibigori ku mabarabara, nabonye abajene bose inyama z'inkoko ku mabarabara, abajene badandaza ama protector, abajene bakora buri kimwe cyose. Aca nibaza, hano iwacu biremewe? Nimba vyemewe, abajene ntitwitinya kubona yuko twaba uri kuranda itomate, uri kuranda intore, uri kuragenda udandaza intore, amavoka hirya no hino, kugira ngo ushobore kuba wobona capital de semence et puis tu pourras te lancer toi-même dans le business. Est-ce que turafise education financière mu bijanye n'ibyo kwiteza imbere? Muri ico gihe canibaza, mbega leta irarekera buri umwe wese kwisanzura mu budandaji, n'abandi bato bakaba boshobora kuba bokora? Nabonye igisagara nka Nairobi naraciyemwo, aho muri Nairobi usanga amamodoka buri umwe wese ariko arapambana arondera, ariko kandi ugasanga mu gihugu cy'iwacu hariho ibikorwa bigenda biba limite. Ntimunyumve nabi, niyo domaine yanje, niyo option yanje yo kumva yuko umujene ashoboye iki. Mbega arafise discipline yo kuba yokora ico kintu?
umaze kuba ufise discipline, je suis sûr yuko ukora ikintu mu bugwa neza muri discipline nziza, noneho ugatera uja imbere. Kandi mbega mu by'ukuri aho iwacu bimeze gute ku bijyanye n'iby'iterambere? Ubwo turiko turinika ninde muntu runaka yokumva yuko yokwirekura akaba yoshobora gupromotinga. Mu by'ukuri naratangaye cyane kuba umuntu ari mu modoka yiwe izimvye ahagarika agahamagara w'ibigori akamushorera. Sinumva yuko ayiwa jewe sindanabibona, bishobora kuba bihari mugabo narabinezererewe cyane. Mbega natwe ntidushobora kuba twiyumvira nk'abajene ati ejo bizogenda neza kandi tutariko turakora? Ni byiza yuko rero hamande yuko duhabwa akaryo ko kwiransa mu mabizinesi, gukora buri kimwe cyose tubikorana discipline kandi tugakora dufise intumbero, dufise objectif na vision byaho twifuza kugera. Muri ico gihe bizotuma ugwaruka gwirasa mu bikorwa bitandukanye by'iterambere kandi bihera bito bito. Umuntu ashoboye mu by'ukuri cyashoboye cyose, kubera yuko ubuzima bw'igihugu nubwo ubutunzi ntabwo bugizwe no kwima gusa. Hariho secteur ya mbere, hariho iya kabiri, hariho iya gatatu. Tugaruke ku marezo sociaux. Rezo sociaux ni kimwe kinjiriza abajeni bo mu bihugu basanzwe bari eligible, ariko hano iwacu ntibishobora kuba byo kwinjiza, ndetse n'abinjiza binjiriza mu bihugu bisanzwe biri eligible. Ese ico duha abategetsi n'abarongozi bacu bagaheza bagafata icyo kintu mu minwe, aho abajene noneho bashobora kuba bokora bisanzuye kuri ayo marezo sociaux. Benshi bazokubaka ibintu bitangaje kandi source de revenu yavuye muri ayo marezo sociaux. Abajene nabo ni biki dutanga ku marezo sociaux, ni biki turaba ku marezo sociaux? Mu by'ukuri nk'umuhinga ubijanye na development personnel, umujeni apfa mu mutwe. Uzi neza yuko mu mutwe hadafunctiona neza, iterambere biracari kure. Reba caractère ufise, reba attitude ugira, wigire ku nkona. Inkona ntabwo ijya inyama zipfishije, irironderera iyo nyene igafungura ivyo yifati, atari kubera yuko ibiriye yoca ipfa, ahubwo ari kubera yuko yitojeje. Iravuga ati jewe I will never eat ibintu byagize nte byipfishije. Mbe nawe uriko uraya ibyipfishije mu gufata ingingo mbi? Justice umenye yuko naho wotera uja imbere nta siguro ufise kubijanye n'iterambere, uzi ko wariye igiturire. Wewe akazi kose uri kurakora, nyereka ukungene watangiye, kungene wabiteguye, naho ugeze aho wonye supira. Ariko uzi neza yuko ujya igiturire ugatera imbere kubaka ama etage. Nta ntwari ibonekera mu kubesha, kandi umenye yuko inyifato uri kuragira uyu munsi zishobora kumbera ikigwa ejo, nanjye nkashobora kuba ubundi muntu. Ndabashimiye, ndabakengurukiye no kuri iyi video. Unezerezwa n'ibiganiro bica kuri izi mbuga zanje, ntukekeranye no gukora commentaire, partage. Ariko s'il vous plaît, les jeunes burundais, s'il vous plaît, nous pouvons changer les mentalités, nous pouvons se lancer dans le business, nous pouvons essayer, parce que demain sera meilleur. Mais ushobora kuba heza kubera twahateguye cyangwa hakaba hari. Rero ndabashimiye, nare ni à droite ni à gauche, à ralentement jusqu'au rendement. Merci beaucoup.